iyumvira abantu bavuze ati ngugiye gutabara ahubwo washitse ubiba kandi rero mu bintu M23 yari yarashize hanze kwari uko ata muntu numwe yivanga mu by'ubutunzi canke mu by'urudandazwa ariko bashitse hariya nivyo bashikiyemo ibyo bintu bashikiyemo aha ndavuga gufata ku nguvu abakobwa kwica eske Sultani Makenga yarafise ubwo buryo bwo gufunga abo bantu birashika bigashoboka canke ko itegeko ryo ryaravuye i Kigali mu Rwanda nabujya dusanzwe tuzi ko M23 ni igisirikare cy'u Rwanda cyahinduye izina yego hari randi makuru avuga ko zigo myinshi yavuye bukavuna goma yabayagurishijwe muri Kigali yabagende Kigali no kuvuga birumvikana ko na Kigali yane implique mu ivyo bintu gusahura batwara i Kigali birashika rero itegeko rikaba ryavuye kwa chef komanda abakomanda nawo ni undi ni Kagame batari hajya kugira ngo bakingira umunyamurenga ahubwo bari hajya kugira ngo bakuriho nyabwoko no kwiba murazi ko bushize ko Joseph Kabila bamuciriye igihano cyo gupfa Joseph Kabila nawe yaratwara cyangwa niwe yari boss wa M23 abantu bibaza ko M23 itaratsindwa ino ntambara bariko baribesha cyane bariko baribesha cyane kubera ko M23 yaratsinzwe kera nicemeza ko yatsinzwe nibi bihano batanguye kuza barabafatira boss Kagame ashaka kuvuga ati aba bantu idiri yasetse aba bantu bashire hanze Sultani Makenga canka avuga ati reka ndavyekore kugite ciwanje kugira ngo ni protege kugira ngo Women Right Watch y'abantu zenya ajejwe agateka kazina muntu ni yatanga ivyegeranyo azovuga ati hari amazina twahawe ibi ni bitamo vya M23 mugabo M23 narabonye ifise akantu ko kwidadira ariko ndakubwije ukuri ko yidadira yareka M23 itegerezwa swat kuva muri Kongo ku nguvu canke ku neza Hello guys, mwameze neza Sony Link Arlen Alu comme d'habitude monsieur Mafseri gwamenye musumena umaso y'inyana. So guys, nkuko bisanzwe murazi yuko twebwe twamaturi muri vibe everyday. Reka ndamudondoro kuko antuko musanzwe mumuzi so wambi sijya mbere mubonye kuri bashasha. Nabo antuka isura sijya mbere. Cyangwa isura ni jambere mugize na sijambere. Mugabo musanzwe muzi ko ari Liam Promoter turakora mu gice cyane. Turabaramuje cyane abantu bose adukurikirana ga kuri Nick Drip Media turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Hari abadukurikirana bari mu Burundi, South Africa, Canada, Australia. Hose turabaramutse kije mu izina rya Yesu Kristo. Aho bari hose karatsindo no munsi n'umunsi w'Imana bashaka kuzokibona ejo ku munsi wa mbere baze ko bameze neza cyane twirongeye kandi turababwiye ati turamukije abakunzi ba Nick Drip Media turabakunda gose turafise ku mutima ahadata ico cyo mucamana reka rero uyu munsi tuze tugigwako Liam Promoter dufite ibiganiro uyu munsi bigezweho icyo bita biri update Liam Promoter Sultani Makenga atwara M23 yatanguye gufunga bamwe mu basirikare bakomeye biwe mbe ico kintu kivuga kwiki iyi ni inkuru yandikwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence kwifungwa ry'aba bantu harimo na murumuna we no kuvuga harimo na mwene wabo yitwa Ibrahim Makenga tugerageje rero gusesangura inkuru y'ikinyamakuru Africa Intelligence ukuntu kibivuga reka tuganze ubwa mbere tugaruke ku mazina y'abafunzwe harimo Vyamungu Mashir Bertrand hakabamwo Vyamungu Mashir Bertrand yari nicegera ca Sultani Makenga urumva ka yari umuntu adasanzwe hakabamwo Colonel Jimmy uyu Colonel Jimmy niwe bagifata umuji wa Goma Wiringoma Colonel Jimmy niwe bagifata umuji wa Goma niwe bahaye kugira ngo atware igisagara ca Goma
hakabamo na Wiringoma Wiringoma nawe murazi ko asanzwe ari umuvugizi wa M23 nawe akaba yarafunzwe hakabamo na Ibrahim yego Makenga asanzwe ari mwene wabo cyaye muri umuna wa Sultani Makenga kubera iki none bafunzwe bo ndaza kugerageza nsubira inyuma gatoya impamvu aba bantu bafunzwe harimo kwigarurira imitungo y'abene gihugu bagoma nabo kavu ariko igihe bano bantu baza muri Kongo bavuze baje gutera Kongo baje nk'abarevolutionnaire baje nk'abantu baje guhindura ibintu mu gisagara ca Kongo baravuga ko baje gushigikira cyaye gutabara ubwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi bafashwe nabi mu gihugu ca Kongo uribuka ukuntu bagiriza leta ya Tshisekedi ko ibafata nabi ko ari leta inyuruza amatungo y'igihugu ariko par contre mu bintu byafunze bano bantu ahubwo birenze ibyo bagiriza Tshisekedi uyu Nyavyamungu Mashir Bertrand icambere yarafunzwe azizwa yuko yafashe agishika muri Bukavu na Goma yafashe amatungo y'abene gihugu yose ayagira yiwe no kuvuga baraza ahuba bagatora ibyitunze byose bakabitwara atakibazo na kimwe bimuteye urumva wanse waricwa cyagirirwa nabi uyu nawe Colonel Jimmy nawe nyene ni cyaha nk'ico nyene yarashobora kuza mu ahuba agatwara ibyitunze byose harimo n'amamodoka urumva uyu nya Ibrahim Makenga wewe yarajejwe gutwara imodoka muri Uganda bakazigurishayo urumva bakaza gatora imodoka y'umunyagihugu iyumvira abantu bavuze ati ngugiye gutabara ahubwo washitse ubiba urumva kino kintu umvuga ari ikintu kidasanzwe neza cyane so uyu nya Colonel Wiringoma wewe avuga ko yariko agura yahise yivanga mu idiri zo kudandaza ubutare arumva kandi rero mu bintu M23 yari yarashize hanze ko ari uko ata muntu numwe yivanga mu by'ubutunzi canke mu by'urudandazwa ariko bashitse hariya nivyo bashikiyemo ibyo bintu bashikiyemo hari ndavuga gufata ku nguvu abakobwa kwica kuyiba urumva kwica abantu bagiriza ngo ni intera hamwe urumva iyo vyarimo rero gusa byari ikintu nshaka kuvuga eske Sultani Makenga yarafise ubwo buryo bwo gufunga abo bantu birashika bigashoboka canke ko itegeko ryo ryaravuye i Kigali mu Rwanda nabo dusanzwe tuzi ko M23 ni igisirikare cy'u Rwanda cyahinduye izina yego hari randi makuru avuga ko imizigo myinshi yavuye Bukavu na Goma yagurishijwe muri Kigali yagende Kigali no kuvuga birumvikana ko na Kigali yari impliqué mu ivyo bintu harimo mbona je novuga ko ari nko gupia abanyagihugu piage niyo bariko barakora kwiba gusahura batwara Kigali birashika rero itegeko rikaba ryavuye kwa chef komanda abakomanda nawo ni undi ni Kagame babwira ati bagabo funga abagabo bariko ntibariko barakora ivyo twasezeranye nimba bagenda hajya bakiba ku giti cabo bateza gufungwa ariko puguro mu abantu bose barazi isi yose irazi ko bajya abantu bari hajya batari hajya kugira ngo bakingira umunyamurenga ahubwo bari hajya kugira ngo bakuriho nyabwoko no kwiba muri rusange rero maybe birashoboka ko itegeko ryo ryavuye i Kigali abantu bagafungwa mbo ndiko rero ndavuga nti ngo bansisangure rero bino bintu mu buryo buri professionnel kubera iki none bafunzwe bakarikugwa amakuru haravuga ko bafunzwe bakarikugwa kandi aba bantu bafunzwe intambara yagoma igitangura mugabo iyi nkuru igiye kuja hanze mwino misi yari kuvugwa ejo na hirya yejo kubera iki none inkuru igiye kuja hanze ubu sivyo turaza kubihuza na diplomasi ya Tshisekedi yo yarakoresheje kugira ngo ashobore kunetraliza cyangwa kumetiriza Kagame yego murazi ko bushize ko Joseph Kabila bamuciriye igihano cyo gupfa Joseph Kabila nawe yaratwara cyangwa niwe yari boss wa M23 nagasha boss wa bamuciriye igihano cyo gupfa ntumva ko ibintu bitanguye neza cyane abantu bibaza ko M23 itaratsindwa ino ntambara bariko baribesha cyane bariko baribesha cyane kubera ko M23 yaratsinzwe kera
n'icemeza ko yatsinzwe nibi bihano batanguye kuza barabafatira ubu naho bagiye muri M23 mu basanzwe bayitwara ikinyamakuru Africa Intelligence ni ikinyamakuru kidashobora gupostinga ibintu kitabwiwe sivyo kandi ikinyamakuru gikomeye iyo kubonye gishize inkuru hanze iyo nkuru ibifise inkurikiza ibi bintu rero byo gufunga bano bantu bakabarikura inkuru ikaza kumenyekana byaraciye igihe ni ikintu cerekana ko muri diplomasi Tshisekedi waramaze gutsinda Kagame na cane aha rero no kuvuga iki ibintu Sultani Makenga arashobora gufata bano bantu akabagira nk'igitambo uvuze kubagira igitambo no kuvuga iki akavuga ati jewe kuko ibyaha by'intambara ko bizonyagira reka ntangure gushira amazina hanze y'abantu bakoze amakosa kugira ngo aba arisekiriza aba arikingira sivyo ibi bintu ndabivuga ko kubera ko iyi nkuru yari maze igihe kirekire taraje hanze ariko igihe hanze eske ninde yashize hanze aba bantu bagambaniwe nabande irashobora swati ni micibiri boss Kagame arashaka kuvuga ati aba bantu idiri yasetse aba bantu bashire hanze Sultani Makenga canka avuga ati reka ndavyekore ku gite ciwanje kugira ngo ni protege kugira ngo Women Right Watch y'amantu zenya ajejwe agateka kazina muntu ni yatanga ivyegeranyo azovuga ati hari amazina twahawe amazina twahawe y'abantu bakoze bibi nayo naya sivyo ire n'ibintu vuba mushobora kumva aba bantu bose bariko baragirizwa ivyaha kuko sijya mbere M23 ifashe Kongo hakaba hari abantu bagirizwa ivyaha bagacirwa n'ubwo gupfa sivyo barahari benshi baruzuye dufata rero yuko byo ari bitambo bya M23 ibi ni bitambo bya M23 mugabo hazoba amatohoza aba barashobora kuba rega n'abantu bafata ziya ngingo baramenya ubwenge baravuga ati none nyimbura umukuru wa M23 ni gute ivyaha M23 yakoze kuko ntishobora kumbwira imiliyoni zirenga 10 zimaze gupfa izirenga 7 zigahunga abo bantu bashobora kwijana uko nyene bararaba ati none kubera iki utwara M23 atobibazwa ibyo agira byose yatanga ibitambo yareka ibi bintu navyo bitegeza kumukorako kandi se wewe yeri bizokora ku bantu benshi rero iki ni kintu kije kwerekana ko M23 yamaze gutsindwa ahubwo hasigaye ko itangura gucirirwa ibihano sivyo M23 narabonye ifise akantu ko kwidadira ariko ndakubwije ukuri ko yidadira yareka M23 itegerezwa swat kuva muri Kongo ku nguvu canke ku neza nivyo rero bihari so ibintu bibaye bifise ico bigamije muri diplomasi swat ni bitambo batanze kugira ngo bikingire bamwe ariko uko biri kose ibi bintu biteza kwijana mbega amatwi adusumira twumva ngo Maheshi Bertrand Vyamungu yishwe na drone mbega ifungwa ry'aba bagabo ry'aba basirikare ritangajwe inyuma y'urupfu rya Maheshi Vyamungu naryo rivuga kwiki Maheshi yitwa Vyamungu Maheshi Bertrand una nsatswe kuvuga ni yari cegera cha Sultani Makenga birashoboka bakabaye baramwishe mu gihe atari karakora ku nyungu zabo kuko abantu benshi barazi ko RPF inkotanyi ni benshi yagiye arahemukira bakoranye ariko kubera inyungu baba bagushaka ko zaheze barakwera imina uyu Vyamungu murabona murazi ko yari mu dossier yo gufungwa kunyuma baramufunguye umenga bamurunga ikimasisi gukorerayo bamurunga ikimasisi nk'igihano aho bavuga ko ariho yoba yariciwe na drone barashobora kuba bavuga ati uyu muntu rero kugira ngo tumwikize cyangwa tugire reka tumurunga ikantu hari intambara kugira ngo apfireyo kubera ko atari karakora ibyo twebwe twamutumye cyangwa ibidushimisha neza cyane so no kuvuga iki rero ubu Vyamungu ashobora kuba yaragambaniwe kandi biraboneka ko yagambaniwe kubera ko urupfu rwiwe ntibigeze banarutangaza kandi gukorera mu nama ziba za M23 birashika ko ubu muntu Vyamungu yoba yarapfuye kubera ko mu nama ziba za M23 ntari karagaragara ntari karaboneka so maybe reka turindire sinaja gukonfirminga ijana kwijana ko yaba yarapfuye cyangwa yagizene mugabo ku makuru ahari avuga ko yoba yarapfuye kandi ko
yoba yishwe na drone za FARDC yeah. Bon, reka tugushimire Liam Promote. Ya reka dushimire abantu bose. Uragerageje kudusesangurira ivyo natwe ubwacu byari biduteye amakenga. Thank you so much. Kabisa reka dushimire n'abakunzi ba Next Drip Media. Twongere tubabwire yuko tubakunda cyane tubafite ku mutima mufite ikibazo canke mufite ico mushaka ko tubasesangurira andika muri commentaire. Turi ready, tuba turi hafi tubasesangurira ntimugire ikibazo. So thank you so much. Kabisa. Ciao ciao.